Real Madrid mu bijanye no gutegura amagara y'abakinnyi reka nakoreka kandi uyu munsi tuba dufise Ardagire barukubona muri Ferabeto amakuru arakemeza ngo Real Madrid boba biteguriye gukora ibishoboka byose ngo akore comeback agaruke muri equipe yitwa Real Madrid umugabo yitwa Antonio Pintus. Nane niki kintu turi kuva ku bw'imvune Madrid profile Xabi Alonso yinjiranye bamuha uruhusha gose amakuru atagona umenyesha amakuru twa Ramon Alvarez Edi yamenyesha ko Alonso agishika Madrid bimwe mu bintu Perez yipfuza harimo akakorana n'umugabo witwa Antonio Pintus mu promoteur wibuka ingene byigeze kumera kuri Zinedine Zidane byigeze no kuvugwa rega yasohotse akerekeza mu guseruka igihugu Faransa aza kugaruka amakuru aravuga ko Perez yipfuza ko Alonso akorana n'umugabo witwa Antonio Pintus ariko Alonso agishika aravuga ngo jewe mfise staff yanje n'umugabo witwa David Comfort agomba kuba préparateur physique baramureka ariko rengo imvune zaguriye muri equipe yitwa Real Madrid amakuru akemeza ko Perez yoba agiye kugarukana umugabo witwa Pintus kugira ngo arinde abakinyi biwe imvune za buri gihe Xabi acinjira muri Real proposition we kwa rukwirukana Pintus mugabo Madrid iravuga ngo Pintus ni tumwirukana burundu muri Madrid kuko reka agume hano hafi ya equipe abe nk'umujanama w'iyo swad yawe y'abaganga wizaniye mugabo gahunda yiwe canke se ico wowe yashaka Xabi Alonso nuko atagikorwa cha Pintus badakorana kimwe Madrid mugumiza kubw'inguvu mugabo n'ubundi ntabwo yigeze ahabwa umwanya wo kugira iki wo gukora muri nonoze muri no projet ya Madrid rero iki cyose iki ni cyakindi tuguma tugaruka ko abakinyi kuguma baja mu mvune mu gihe tubona ngo bije kubaho umwanya cyo turaba n'uburyo Alonso na staff yiwe nawe nyene yubatse kuko namusi ntushaka kumbwira Mike na Landry ko to kwinjiza ubundi mukinyi muri Real Madrid mwiza nimero 8 ho hagati mu kibuga ashobora gukinana na Tchouameni ngo kubera ko Camavinga mavunika ngo Camavinga ngo agurishwa asoke muri equipe ushaka kumugurisha akaja muri Man City apebu ka defise umuganga mwiza muhuye akaca kubirindura ni iki kintu cewe navuga ngo no munsi hari bazo turondera mu bakinyi usanga bitari mu bakinya ahubwo biri mu bo ntuzenya yubatse cya kintu twatangura tuvuga hari ubwene ntege gwa Alonso yahaye Madrid bwatumye Madrid ibambi tuvyemeranye none uno munsi hari umuntu nimba Antonio Pintus twese tuza akazi kiwe wabayeho ubona kangaho umugabo witwa Casemiro avunagurika wabayeho kangaho ubona Toni Kroos na Luka Modric bavunagurika egoze mvuze ngo mukinya ko akoreshwa imyimenyerezo ngorora mubiri ku rwego ruhagije ntiyovunika mugabo se ku rwego rw'usondeko uno munsi subiza amaso hafi hashoboka Jude Bellingham ava kwa Borussia Dortmund nakayo wa mbere muri entraînement zo nka zitanu za mbere Jude yavuye muri Borussia Dortmund ari umukinya afite physique ahagaze neza mugabo entraînement zo zitanu za mbere kwa Real Madrid umusore yahatswe gupfira mu kibuga kuko ngo warakubiswe imyimenyerezo ngorora mubiri ego emeru safari nguruhe mugabo umunsi rero uwo ivyo uri kurakora vyazanye umwimbo bizozana umwimbo umeze neza none umunsi dufise Moise Caicedo kure kiper ko ari wo mukasere je wone emera muri kano kanya kure kiper mupira mu maguru ya Jude burya vyokoro kure kiper mupira mu maguru ya Vinicius Junior no munsi ubona ari ibintu gisanzwe urabona condition physique y'umwana yitwa Rodrigo Goes bigaragara nkaho ubumengo niwe mukinya afise imbaga nto muri Madrid mugabo uno munsi Arda yakoranye na Antonio Pintus mwibuke Ardagire yaravuye muri Turkiya yari Ardagire aganjwe na tushiri mu maguru yiwe gusa kijanye no mu biratagira namba mugabo guhera mu mwaka uheze twatangiye kubona transformation physique y'umwana yitwa Ardagire ukabona ngo agasore kabaye akagabo mugabo uno munsi staff y'umugabo yitwa Alonso yinjira Madrid Alonso yerwanye umugabo yitwa Antonio Pintus kure y'ibikorwa vya Real Madrid biri mu bintu jewe navuga ngo biriko biratuma uno munsi equipe ya Real Madrid nguvu zigabanuka uburyo bateguramo umubiri ndibuka kuri Pintus bisa nkaho vyarangiye kuri Pintus yakunda kuba hasoka amafoto
y'uburyo hari amapareye mu myimenyerezo abakinnyi bategeza gukorana apima uburyo amaraso yiruka uburyo umubiri ukora mu gihe bariko bariruka cyangwa se baragira iki. uyu umugabo yazanye nka za drone ubundi umujama acinjira we yazanye drone ngo uburyo ngo azora kamera ngo bibera muri entraînement maze barabikosora ibiki. drone zo zanakoze iminsi mike gusa je navuga ko vyabaye bikango ntizatanze umusaruro. uri kuraraba uno munsi condition physique y'abakinnyi ba Real Madrid yarasubiye hasi tuvyemeranye cyane ugwego n'uburyo bari bafise motivation yo kumva kwanshera utari kuri bande touche dufata uzuraba na déplacement za Jude mwino misi Jude physiquement nawe nyene yamaze gusubira inyuma Yeah. ucumbye ngo n'ubuhe bw'umwaka umwe yagize ni ikintu novuga ngo uno munsi bari bafise basi twavuga ikintu nka motivation muri Borussia Dortmund banamo na pressure hari ikintu no kwita nka motivation bari bafise umugabo yitwa Carlos Alonso kuri bande touche basi hande bavuga ngo umukinyi wose ahindukiza amaso akibuka ati mutama ari kuri bande touche kantanga ingufu mugabo condition physique yabugiye kuraba no munsi yaragabanutse yaba Vinicius Junior yaba umugabo yitwa Jude Bellingham nkuko ariko bivuga yaba nuvuga ngo aba basore hagati mu kibuga boreje ni Chouameni Federico Valverde wenda bifata nk'uburuhe cyane ariko nawe nyene ugwego rw'inguvu ziwe rusa no gwagabanutse cyane ariko uno munsi equipe ya Real Madrid ikwereke Vini wo mu myaka nk'itatu irangiye Madrid na City arabakonkira bama bahanganye muri Champions League ukabona Diwere za Vini na Kyle Walker mukabona umunsi Vini yisanga muri Diwere n'uyu mwana uyu mwana Hector Foro wa Barcelona ari kwa Elche ukabona ngo Vini yohunga condition physique yarasubiye hasi cyane ivyo rero biri mu bintu novuga ngo Madrid n'ubundi tagomba gutererana cyane erega izi equipe za Madrid profile y'abakinyi bose ushora kwinjiza muri Madrid n'abakinyi sivyo beza mu migwi yabo kandi imigwi mikuru reka dufate Kaisedo kuva muri Brighton si imyaka 3 muri Chelsea ya ubwo ninde wundi mukinya akoresha cyane kwa Chelsea gusumba Kaisedo kandi Moises Kaisedo inguvu yavanye kwa Brighton sizafise uno munsi ubaciyaza kwa Madrid akaca kintu zibiri tatakajavuni katanga kuvunagurika cyo tuvuga ngo no buruhe yakwiye kwa Chelsea imibiri iraruha mugabo uburyo rero ubwo buruhe babugukamura uburyo utegurwa uburyo staff bayubatse kuko kwa Madrid nimba uri Jude Bellingham utokora kuri press imyaka 3 niba ushaka imyaka 1 mu mwaka 3 kuvuga ngo urarusha erega Jude nta nguvu yatanze kwa Borussia Dortmund kuko sivyo niko nakubwiye Borussia Dortmund yari equipe itatwara Bundesliga itatwara Champions League nivyo ishobora guchallenging izo equipe ziba zihanganiye ibikombe ariko ku rwego rungana gute reka twitiza karorero ko mukiyeba Barcelona kuri Pedri wa Xavi uburyo avunika ya ariko na munsi kwa Afrique ne byaravunika mugabo kabona ngo hari uburyo abatrete sivyo Barcelona kamurongo nkino 5-6 indwi kwezi mu amezi abiri vyari bigoye kuzo wasura kwizeza abantu Pedri yo kina sezo yose atavunitse ariko mwakweze wabonye ko Pedri yakinye se kandi avuye muri project Xavi igira imukanyura sivyo project kubera kino no buruhe bwa Valverde turi kubona uno mwaka gusa mugiye abe muri project z'imyaka 2-3 ine Madrid kandi batwara ivyo bikombe imyaka 2-3 kurikira ibi byose rero dushobora ngo ubuhe bw'abakinyi ngo kugura abakinyi bose Madrid yogura n'abakinyi beza muri project z'imigwi bavuyemwo kandi bakorejwe cyane bo ubwo buruhe bwo ntitubakontako sivyo byose rero biva uburyo equipe zitegurwa twemere nimba rumwe mu bategura umubiri babakinyi babayeho uno munsi ugiye muri histoire meme ugana no kuri ba Karim Mustafa Benzema basotse mwino equipe ukaja kuri ba Toni Kroos ba Luka Modric profile ya Pintus ningo muri profile jeni imbere yo koza Alonso az sinibaza ko Madrid yoshira yo kwerwanya umuntu hitwa Pintus ku ruhande ko ndakwibutsa ko yigeze 2023 yigeze kuvuga ko ashaka kuja mu karuhuko muga Perez aramwanya ntabwo atireka tugumane dukora indi myaka umfashiriza abakinyi rero nimba guhera reka kuruswa tumureke sinzi ibintu yikoreye sivyo
nimba guhera muri defense gushika imbere physique y'abakinyi erega si Valverde two turavuga ubu natuvuye ko na Vinicius nawe nyene vyanse na Rodrigo nawe nyene vyanse yarushe ko turiko turamona niveau physique ye itameze neza. Rudiga yaravunika kuri mwiyo myaka iheze muka tukabona Rudiga ashobora kugaruka ari mwiza physique vyose rero erega hose abakinyi bategurirwa he abakinyi bategurirwa mu gihe bari mu mvune hari uburyo bategura kugira ngo baze bagaruke bameze neza cyane. None gasha nimba biro truva nabo bari kwategura batabategura vyoroshe cyangwa se ngo bategura bahe bimwe ateza kubaha umukinyi aragaruka bien sûr nyuma y'imisi 3 agasubira mu mvune iyo mukinyi aje mu mvune bwana Landry après yo mwanya mutagasubira mu mvune niba bikonta ku bakinyi umukinyi akurikirana gute avugwa gute yari mu mvune kubera ikibazo baca bagiharura kuri abo bantu nuvuga ngo bategura abakinyi mu gihe bari mu mvune. Ubwo rero niba Madrid itangwe kuba yisanta ko hari abusanze za service za Pintus kandi Perez bugica cyase gukora gikora uriya arasiyanye n'imitungo ntavyo kuvuga ngo reka ndekere ngo shwango z'umumenyereze yarazimurekeye no munsi nimba atangwe kuvuga igaruka rya Pintus ubwo yaninjiye kandi yanashitse. Wowe ndakubwiye ubu aya maresha mugeni bariko barakora ngo bitwa Xabi Alonso na maresha mugeni hari umunsi tuzozinduka dusanga Perez yashegeshwe akavuga ati burya rero twaraguhaye vyose kwa Real Madrid twakugize ushaka umusaruro waduhaye nawe tubona reka tuvyara nabo kandi ibintu bizotuma abantu babayetone kuko nibaze ko business yari yo yose umuntu arinze ashiramo amafaranga yiwe peu importe ico wowe uri kuri we ashiramo amafaranga agomba inyungu. Rero je binyereka yuko hamwe aba bafana bashigikiye Real Madrid nako bashigikiye umugabo bitwa Alonso ko agome Madrid bakifuza ko Vina sohoka Alonso tubashimisha 100% ko byo babyifuza niba bazogaruka nyine bakagukaraba. Yes nuko reko Real Madrid ibindi bivugwa n'ivy'isoka rijana n'umugabo witwa Daniel Carvajal